ihanganire ibyo byose bikugerageza oh ihangane nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane oya nta joro ridaca ibyo byose bizohera Chenda kusezeraniye icyizere nyeretse sinzi ko kigenda kitakaza. Okay. Gusa rero wa mukobwa we burya kuva umunsi ndakubona narakunezererewe, ariyo mpamvu nifuza ko wogera kure ugatera imbere ukagera kure cyane hashoboka. Kandi rero ibyo byo gutera imbere ndakubonamo gutera imbere cyane. Kandi rero kazoza k'indoto zanje jewe nawe ndabona ari keza. Gusa rero kugira umuntu agire kure arabiharanira. Gusa rero muri uko kubiharanira habamo inzira nyinshi zigoye, ariko ubinyemereye ukamba hafi no kwereka rimwe mu ibanga ryatumye nanje ngera aho ngeze. None urumva witeguye ku bwa buri kimwe ku buryo kizoba cyose atagusubira inyuma? Je ndi tayari gukora icyo wambwira cyose. Sawa, ubwo rero ejo mu gatondo mbere yuko usinya kontra nzoguha adresse ndakubwira aho wasanga. Okay, nta kibazo. Okay. Abavyeyi turabibona, nimwirirwa muratumena amatwi. Turabibona abavyeyi turababona. Wene muhira kerere karakara kwamukoko kwamukwanyi wangu wamuvye umviriza twabibonye. Nizo twamukoreye uyu, nizo nawe ushaka. Nizo twamukoreye, nizo ushaka nawe ko tugukorera. None se ivyo twabibonye. Umviriza rero mugabo kugira tubigukorere hari icitonderwa, urabizi urabimenyereye. Icitonderwa rero utegerezwa gutanga ujya muhungu wawe wifura kwikimazi kugira ngo tugukorere nk'izo twamukoreye. Wavyumvise? Utegerezwa gutanga ujya muhungu wawe wifura.
sawa umeze neza? Meze neza. Mbega bimwe vya kontra vyagenze gute? Ivya kontra n'ivyavuye bikunda. Vyavuye bikunda? Ko wavuye ngaha uvuga ko mwavuganye kugira muhuru sinye kontra, vyavuye bihinduka? Jimwe nagiye ngiye gusinya kontra, usanga kontra nje bayihaye undi muntu. Shiri. Ibintu vya filime ndose ko yambwiye. N'ibintu vya Jefferson ndabihagaritse. Ibintu vyo kumbwira ngo ufise indoto ngo ndabishoboye, ufise ingabire, nkwiye kuza ndakora ivyo abandi bakora ngatanga inyigisho mu byerekeye muri filime. Nimba Imana ibona ko inyigisho zandishwe guca muri filime, ibihagarike icishe mu vuga butumwa ko je narusha. Nukuri cyose ndosubirayo. Sheri. Iryo shobora kuba ari ishavu, siko? Rya muruhuke, nzobisubira mwenjo. Karibu. Karibu. Murakoze kunyakira. Amajero nitwa Junior, abandi umugabo wa Alia. Tukaba tubakanye tunafite n'abana babiri. Umugabo ari? Yego, umugabo Alia. Ko atigeze ambwira ko afise umugabo? Ivyo akubwiye. Okay, none ugenzwa n'amaki. Alia yatashije ku mugoroba ababaye cyane. Ambwira yuko kontra yaje gusinya. Yasanze mwaramuhinduye mwisinyisha uyundi. Nukuri nuko mwayibonye. Alia n'umunyempano. Kandi ashoboye cyane. Nukuri nagomba ndabasabe mumwongera amahirwe. Mukinishe filime imwe gusa. Nimwabona atabishoboye nta kibazo muca mumwirukana. Nukuri ndabingiza cyane. Hajya wavuze ngo witwa nguki? Je nitwa Junior. Ngo witwa Junior? Okay. Bo, Junior. Umugore wawe ushobora kuba hari ibyo muhishanya. Icambere sinase kumusinyisha kontra. Kandi sinase ngubwira ngo ndahashira ubundi muntu. Ahubwo hari ibintu twari twumvikanye ariko tutabihurije ko kuko yase kubikora. Akaba ariyo mpamvu numvise tutobandanya dukora. Nawundi mu bisanzwe umugore wa Nena namushimye cyane. Namubonye mu ngabire zidasanzwe. Nimba atakibazo nukuri ndifuza kumenyesha ko mutahurije ko. Uzogenda ubibaza umugore wawe azabikubwira. Ndumva ari byo biba byiza kurusha ko je nabikubwira. Hama nimwaganira mukabihurizako. Umwanya wose azombwira kontra irahari kandi irateguye. Sawa nta kibazo. Reka ngende kumuganiriza. Murakoze cyane.
Sheri vuye he? Ko nzi atakazi wagiyemwo. Wiriwe. Mvuye kubona na Abel. Cyagenze gute? Sheri yambwiye vyose. Sheri uherutse we ntiwambwiye yuko ugiye gusinya kontra byavuye bihinduka kontra bayihaye wundi ariko warambeshe usibye ko atambwiye ivyo ari vyo ariko revyo yagusavye mutahurijeko ndakeneye kumenya ivyo bintu ivyo ari vyo kwe gusigayo mpisha kwe gusigayo mbeshe Urazi Sheri ngo tuvugane mu nzu. Ijambo na mbere manzi mbabariye cyane kubona naragwishije bino bintu. Ariko nandi si jewe nuko numva biteye isoni kubwira. Sheri ikintu cyo gutera isoni kumbwira nk'umugabo wawe nuwa wundi muntu wo kuba ukwibwira atari jewe kimbwire nta noro guterera. Sheri iyo mbose ya Ibintu yasabye ko twohurira hano mu ijambo. Ndagenda maze kugenda dukomeza imbere. Uko twagiye turagenda imbere niko twagiye kwisanga. Nza kwisanga twamaze gushika ku mupfumu. Ibyo rero umupfumu yansavye kugira nshobore gushaka indoto zanje nibyo vyambereye bibi gusumba. Sheri ivyo navyo ni biki? Sheri yansavye ko notanga umwana wacu na Biri nkamutanga igitambo. Sheri ubaye nkanje woshobora iki? Uzi ukuntu na Biri yanduhishije. Uyu mwana ndamukunda cane kandi namuboneye ko ibibazo vyinshi. Jewe nakora asaba navyo nakora nivyo namwemerera. Tuzobaho ko twese mutubayeho kuko nashimana amaze no gufata ingingo. Jena navyikuye no mu mutwe. Sheri ushobora kuba wafashe ingo wihuse je mva ivyo gusavye wabikora. Uvuze ngo iki? Ivyo niwe ukora bivuga? Sheri none nibibandanye uko ubona twimeje kubaho gute ko n'imodoka yanje timeje gukira kiyo kontra ariyo yarije kuduhindura ubuzima. Na Bere yambwiye yuko iyo kontra umusiba ari wejo utaramuhinyisha kiya kibanza azogishira mu wundi nutuje tubaho gute. Sheri wabaye iki? Niwe ukora avuga aya majambo? Uko wimvira inyungu z'amafaranga gusa nani kwimvira kumwana wacu na Biri? Uri kurivira ko jino hitamwe amarongo kwita umwana wanje ujye mwana namuruhiyeko. Igise caraje kunga kiraza nahuye nibazo vyinshi cyane kuri ujya mwana hama ngo ndamutange. Muri byo bakora ansaba. Kwanza we nani vyo wamenye ivyo. Kwanza uranabizi. Nana kimutazi ariko sinumva impamvu kurambaza aya majambo. Sheri izo impapuro zo kwa muganga ejo namye ukoresha amagizame ca kibazo nahifise co kutavyara bambwiye ko carangiye vyumvikana yuko tugifise amahirwe yo kuronka undi mwana. Sheri numva ata mpamvu yo kureka gushikira ivyo badusavye umwana tuzoronka uwundi nta kibazo. Ihangane, ihangane.
ihangane ihanganire ibyo byose bikugerageza. Tega amatwi ndakubwirira ijambo kandi umbabarire uryumve. Aya makosa yose nakoze nitwaje yuko nakoze kubera ubuzima bubi nari ndimo, ariko buriya nta buzima na bumwe buba umuntu yobamo bwotuma akora amakosa, kuko ijambo ry'Imana ritwigisha kwihangana, rikatwigisha yuko igihe cyose umuntu yihanganye ajya ku vyamwa vyeze, kandi wahira uwihangana akageza ku iherezo. Jewe sinihanganye, niyo mpamvu naguye muri ayo makosa yose. Oh, ihangane ihangane nta joro ridaca ibyo byose bizohera. Nshuti yanjye ihangane ihangane oya nta joro ridaca ibyo byose bizohera. Wapi nta kibazo mfise neza. Nta kibazo kandi uriko urakorora amosozi. Tuvuye ko ayo mosozi uriko urakorora ari umunezero rero. Mama reka kumwisha. Usikiye kibazo mwashwanye na papa canke vyagenze gute? Nabi ndagukunda kandi ndagukunda cyane, kandi iteka ryose n'igihe nazuba nkihari uziba muri ubwo ndagukunda. Kuranira ubwoba kubera ko kuravuga aya majambo, kuri kuvuga nkaho umenga uriko uransezera. Ufise iki kibazo? Ugomba gupfa? Mama umviriza nkubwire, ikibazo cyose wagize sindakizi, mugabo ndabizi ko nkunda kandi nanje ndagukunda. Umunezero mfise, ubuzima bwanje bwose mfise, kose buhagaze kuri wewe, ata wewe na jewe. Rero wumve ko igihe cyose umwana wawe na Abel azohora mu bandi rwawe kandi agukunda, no muri cya gihe abantu bose bazoba bakuvuyeko. Mama je nzohora iruhande rwawe, ndagukunda cyane. Rero ndakwinginze ureke kurira mama. Sheri ngwino hano tuganire. Bebe, nagomba ndagusaba imbabazi kubera ibintu nakubwiye. Sheri, nakubwiye nabi cyane, ndazi ko wabaye, ariko nanjye si jewe, nabitumwe n'ubuzima turiko turabamo. Kandi Sheri, urazi ko ntaba nifuza kubabaza. Sheri, urinze ufata umwanya nk'uyu ukampamagara ukambwira aya majambo, sinaruka kubabarira. Nzokuvuna simama. Sheri, urakoze cyane. Burya twese dufise ubwoba bw'ubuzima, si wowe wenyine, yaba nanje ndafise ubwo bwoba. Yaba n'umujeni tuzi kuza gufungura, yaba n'abana sinzi ngo nza kubasigurira iki. Bivuze ngo n'umwanya ejo canke igihe ejo ushobora kubona nyine inzu aje nawe agataha ivyiwe akishuza. Nyine simbona neza niba si batubaye abandi. Gusa nyine nari ndaraba bwe mwana kumutanga, nkumva birananiye ko ndamukunda cane. Ihangane ku ibintu byose ko turacamo, Imana ntiyaduhevye, byose bizohera. Nasibe
Fumondera n'umuntu akugurana amafaranga bose na makeya turamutse uza kugaburira abana mu ijoro. Sheri, ari mugenzi wanje ahora akunda kugurana amafaranga. Reka ngenda murondere ndabeka ico mufasha. Sawa sheri, genda ugerageze urako vyokunda. Sawa kundeba. Ihangane, 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 ihanganire ibyo byose bikugerageza. Oh, ihangane, ihangane, nta joro ridaca ibyo byose bizohera. Nshuti yanjye ihangane.